hantu utu turere ngerageje gusigura ugerageje wewe uhazi neza na Goma nibaza ko twoba ari uturere duhangamiye Goma canke n'utundi dusagara turi kure ya Goma. Hafi y'igisagara ca Goma ubwo intambara yaramutse mu ijoro ryose harabereye urugamba rugakomera ku ruhande rwa Wazalendo na M23 aho bita Kamahoro Mutaho Duja Kibati hamwe na Rugari Kibati Rugari Kilimanyoka. Arande makuru avuga ko abaturage canke abanyagihugu abenegihugu ba Rugari boba bahungiye Goma boba bahungiye no musi sazi aya makuru nayo niyo cyane bahungiye Goma benshi cyane kabisa kubera imigwano yaraye ijoro ryose kugeza na mu gatondo kabisa. Reka rero twinjire Rubaya neza na neza n'ubuntu ngo ntiharafatwa jana kwijana. Ibintu bimeze gute? Allo ati reka twinjire Rubaya. Yego Rubaya bavuga ko hatarafatwa jana kwijana. Ibintu bimeze gute? Rubaya ntibarafata ijana kwijana kuko baracari kure ya Rubaya ntabwo barashikamo indani babazalendo. Yes, amahoro y'Imana abari nawe uwamaze gukanda sabone cyangwa subscribe, nizere ko mumeze neza cyane. Twe turameze neza ndabifuza umunsi w'irayidi kuba Islam, nizere ko muzahugira umunsi mwiza w'irayidi. Nongera ndamutsa abantu bose bamaze gukanda sabone cyangwa subscribe. Muri abantu bacu kabisa, muri abantu bacu byimba mutima, turabakunda cyane. Hama hari group ya WhatsApp tuza gushira muri commentaire ya mbere. Please wotaraje muri group yacu ya WhatsApp niwinjire kugira uzoze uraronka amakuru tubashikiriza buri saha buri mwanya. Uyu munsi rero turagarutse ngaha kugira ngo tuje mu burasirazuba bwa Kongo aho imigwano n'ubu igikomeza, ndavuga muri Rubaya, tetwari za Masisi hariya n'ubundi buce butandukanye. Aha ndavuga uno munsi mu gatondo mu gisagara ca Goma hamaze ijoro ryose ku ruhande rwa Kamahoro, Mutaho, Muduja, Kibati, Urugari, Kilimanyoka. Aha niho hariko haraba imigwano, birumvikana ko ari mu musozi hanamiye canke mu gisagara hanamiye igisagara ca Goma kinini cyane. Turaza kongera kuvugana ibintu biko biraba muri Rubaya aho amakuru ahari n'ubu Rubaya itarafatwa na Wazalendo cyangwa na FARDC, ariko imigwano iracagirane iracabandanya. Turaza kongera kuvugana n'ibinyoma bya M23 aho bagenda barabesha yuko bariko bafashe aha hantu hatandukanye, ndavuga Runigi, Kanyaru, Karoba, Matsihe, hafi y'Ikinigi. Nububeshi na butoya aha hantu nta hamwe M23 ikonorora canke igenzura. Mugabo icyo twobabwira nuko uburere bwose buriko buraberamwo imigwano ikomeye cyane, ariko ahantu habangamiwe cyane kubera ko ari ahantu ngirakamaro haba ku gihugu cya Kongo cyangwa ku gihugu cy'u Rwanda, naha muri Rubaya niho ibintu bimeze nabi cyane. Ndavuga mu misozi ihanamiye aha Rubaya hariko haraba imigwano iteye ubwoba cyane, aho Wazalendo bariko baragerageza gufosinga kugira ngo binjire neza na neza Rubaya centre, hama bamaze kuhinjira hama Rubaya ibe tombe. Iyi n'imigwano aho ku mpande zose bashizemo inguvu
aho ku mpande zose ubona ko u Rwanda gutegurira intambara, ku rundi ruhande rwa Kongo ukabona ko neza ko Kongo nayo nyine yitegurira intambara. Uyu mwanya no kubwira ko iyi mirwano imaze gutwara abasida aba RDF cyangwa aba M23 amajana 50. Ibyo ni byo biharuro turonka kugeza isaha kuva iyi mirwano ya Rubaya itanguye. Drone CH4 ntizibamereye neza, ndavuga RDF M23, ariko kwa kindi nyine bavuga ati gupfa no gukira, kubera ko gutakaza hano hantu no gutakaza buri kimwe ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu nubwo wotikira bagahonerayo, u Rwanda ntigwiteguriye kugira ante kuri hano hantu. Ikindi nuko hariko haraboneka ibigwanisho byinshi biko birafatwa, amamortier, ibikoresho by'intambara, amarasi, rocket, ibintu byinshi cyane, ibiduga by'intambara biko birafatirwa ngahanya muri Rubaya, aho hari amakuru ayandi nazo ndabona mugabo ntoza kuyemeza, ariho naho nza guhamagara umuwazarendo wacu ari kuri tele hariya kugira ashobore kutubwira situation imeze gute. Mbega ibiriko biravugwa ko wazarendo yoba yatswe uduce dutandukanye yoba yarafashe, eske nivyo? Aha niho tuza gutangurira inkuru yacu, ariko wewe utarakadasabona cyangwa subscribe no bikore cyane ikiganiro cyakuryoheye mu gifata gisangiza umugenzi, kubera ko urwo rugamba rutoroshe bisaba umutima n'amaraso. Hama ufise icyo ushikiriza bishyire muri commentaire, aricyo waneguye cyangwa washimye ubushyire muri commentaire kugira ngo utubandanye twungurana ubwenge. Ndabona wazarendo wacu ari ku murongo, ari mu gihugu cya Kongo neza na neza ariko birabera ibintu bikurikirana ijana ku ijana. Niwe tugomba duhamagara kugira ngo tumubaze mbega ku murongo w'urugamba ibintu byifashe gute, ibintu byifashe gute ku murongo w'urugamba. Halo mzalendo, muraho mugerageze kuduza kajwi kwa kuni nyine musanzwe mubikora. Muraho meze neza? Twebwe ne kuri cyane natwe turashima. Twebwe ni sawa cyane, ibintu ni sawa. Nago mubanza uramutse badukurikirana nkuko vyama, murazi ko ari imico yacu myiza y'ikirundi. Ndaramukije abakunzi bacu badukurikirana kandi batwitaho buri munsi, bakagira share, bakagira na like, bakagira na commentaire, bose twabaramukije, turabakunda cyane kabisa. Reka rero twinjire mu gari nyezi na musesanguzi wanje bwana Mwazarendo. Yego munyamakuru. Muri Nord Kivu ndavuga mu gisagara ca Goma hari amakuru karavugwa ko mu buce butandukanye nka Kamahoro, Mutawo, Muduja, Kibati, Rugari, Kilimanyoka hazindutse haraba imigwano iteye ubwoba kandi ikomeye cyane. Ibintu bimeze gute? Imigwano irimwo cyane gose, uravye ukuntu imigwano yaramutse mw'ijoro ryose, baragwanye gose kabisa, birakomera. Mbega aha hantu utu turere ngerageje gusigura, ugerageje wewe uhazi neza na Goma, nibaza ko twoba ari uturere duhangamiye Goma canke n'utundi dusagara turi kure ya Goma. Ni mu buraruko bw'Igoma hafi y'igisagara ca Goma. Uko intambara yaramutse mw'ijoro ryose, harabereye urugamba rwakomera ku ruhande rwa wazarendo na M23, aho bita Kamahoro, Mutawo, Muduja, Kibati hamwe na Rugari. Kibati, Rugari, Kilimanyoka. Arande makuru avuga ko abaturage canke abanyagihugu abenegihugu ba Rugari bo bahungiye Goma,
Bobo bangwiga no musi sazi aya makuru nayo niyo cyane bahungiguma benshi cyane kabisa kubera imirwano yaraye ijoro ryose kugeza na mu gatondo kabisa. Reka rero twinjire Rubaya neza na neza n'ubuntu ngo ntiharafatwa jana kwijana. Ibintu bimeze gute? Allo Ati reka twinjire Rubaya. Yego. Rubaya bavuga ko hatarafatwa jana kwijana. Ibintu bimeze gute? Rubaya ntibarafata ijana kwijana kuko baracari kure ya Rubaya ntabwo barashikamo indani babazarendo baraca banza gukubura bo mu mashamba begereye Rubaya. Haracabura ibirometero baracari ku birometero 3. La connexion. Allô? 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 Allô, bwana Gopi? Ndakumva. Yego, makonexio ameze nabi ati haracabura ibirometero 3. Haracabura baracari ku birometero 3 kuko ntibarashikaho baracaraho bahoze bagwanira kuva ejo na hirya yejo ubu baracari hajya nyene. Ego, none amakuru ndiko ndumva ko aba M23 boba batse uturere wazarendo na FARDC uturere tumwe twari twafashwe. Byo bari byo canke byo ari amakuru y'ibihuha. Ego baradufasha ariko ntabwo batwaye heshi ndakubwira ahantu bamaze ahantu wazarendo n'ubikiri. Ejo twaravuze ko hari ubuce bari babatse ariko ntabwo FARDC na wazarendo bari kure baracarimo. Urumva ibintu by'amakuru baravuga bimwe kubeshi ibindi nabyo ugasanga n'ukuri ariko munyamakuru baze bakurikirana ibyo tubabwira n'ukuri. Ntamakuru tubabwira n'amakuru y'ibinyoma twababwira twe tubabwira ibintu biri ku murongo. Ego. Ahantu muri Masisi n'ubu baracahari. Ndakubwira Runigi bari wazarendo irimo, Kanyaru wazarendo irimo. Aha hose ni hafi ya Rubaya. Kaloba Masihe hafi ya Kinigi. Masihe Kinigi. Mugwi aho hose Kibabi aho hose wazarendo irimo. Kasake aho hose irimo. Aho hose wazarendo igacica irafise inguvu imbaraga ni nyinshi. Utwo duce udondaguye ndavuga izi za Kanyaru, Karoba, Masihe na Kinigi, aha Kibabi haherereye maja neza na hehe ni muri Masisi canke ni muri za Goma canke za ni haherereye he? Muri Allo? Ni muri Masisi niho haherereye. Ari muri Masisi. Rubaya rero ego ugarutse inyuma gato Goma ubitandukanye kandi bagumbe abanywanyi bacu babikurikirane. Ego Goma muri Goma hanavuze Amahoro, Mutaho, Muduja, Kibati, Rugari, Kirimanyoka. Aha ni muri Masisi. Rugari Masisi aha ni muri Ntuze. Muri Goma. Aho ni muri Goma ya. Hama Masisi muri Goma wazarendo birimo imigwano n'ubundi yagumijemo. Kabisa. Hariho bigwanisho biriko birafatwa twabonye byinshi cyane. Ibigwanisho biriko bifatirwa hehe neza na neza. Muri Masisi
masisi Nyabyondo niho intambara zabaye ko mu gatondo zigumizako hari n'ibigwanisho byatawe mu mabarabara abanyagihugu barahunga rwose. Ariko abanyagihugu ntibariko barabigenderamwo abanyagihugu ntibariko barabigenderamo mu imigwano. Oya nta munyagihugu n'umwe arabigenderamo kuko abanyagihugu barahunga cyane pe kabisa. Reka tugushimire cyane bwana Muwazarendo banadutohoreza andi makuru. Yego murakoze mugabo wumvirize yuko baramaze kwinjira Wazarendo muri centre Nyabyondo. Bamaze kwinjira muri centre bagaramuka babakuyeyo bababwira. Sawa mugabo umwanya Wazarendo iri muri centre. Yamaze kwinjira muri centre ya Rubaya. Wazarendo ikagumamo turababwira. Centre turababwira. Bari muri centre ya Rubaya. Oya muri Nyabyondo iri kure nk'ibirometero 50-60 uvuye Rubaya uja muri Nyabyondo. Okay. Nyabyondo iri hepfo kure ya Masisi. Ego amadrone gute? Ibitero by'amadrone biriko birakona mva ngo Kongo irikoresha amadrone ya CH4. Allo? Nako ndakubwira nti ibitero by'amadrone ko numva ngo Kongo irikirakoresha ingufu zose zikomeye zo mu kirere hakozwe amadrone ya CH4. Mutwe turere twose amadrone ariko arakora. Oya muri iki gitondo ariko harakora imbunda nini ndono ntabwo drone ziratangura gukora mu kirere CH4 irakomeye cyane ikora kubigwanisho bikomeye cyane. Sawa reka tugushimire cyane musasanguzi wacu. Yego murakoze cyane turabashimiye. Turaza kubavugisha mu kandi kanya hari makuru mwadutohoreje. Cyane rwose. Sawa. Yes, nkuko bavyumvise uyu ni Muwazarendo asanzwe ari neza mu gihugu ca Kongo. Mu gihugu ca Kongo murumva ko neza ibintu byakomeye. Hari amakuru yazindutse araca ku bimenyesha makuru byo mu Rwanda bavuga ko ubuce ngo ubuce Wazarendo na FARDC bari bafashe ko Wazarendo ko M23 yashoboye kugirane kubaka. Ariko uyu muntu ni umuntu ari kuri tele ashoboye kutubwira ko ibyo ariko baravuga ari ubenshi ahubwo imigwano iri kibera mu bice bariko barambikana mu bice byose. Ikindi kintu nasho twobabwira nuko nari nababwiye nti muri migwano effectif y'abamaze gupfira kuri rugamba baba RDF ab'M23 ndavuga batwigwaneho izari bitabara baragira application 50 mu minsi mike cyane kuva izi ntambara za Rubaya zitanguye. Ntibazobabeshe iyo tuje ngaha tukavuga ibi bintu byo muri Kongo nuko utazopfa ubyumvise ku binyamakuru byo mu Rwanda nta ntamwe uzopfa ubyumvise. Niyo mpamvu ibintu cyo turababwira nukuri 100%. Igisirikare ca Kongo si kimwe ca kera. Igisirikare ca Kongo carashoboye kwitahura kiravuga ati reka tuve ibuzimu tuje ibuntu. Ariyo mpamvu ubona bariko baragerageza gukora ibishoboka byose. Kandi ababwira ko ino ntambara y'M23 si ntambara yoroshe kubera ko intambara yari yaraplanifye, yari yarateguwe, yari yarapanzwe imyaka myinshi. Kandi nibuke ko M23 iri kumwe n'ibihugu byinshi za Ethiopia, za Somalia, za Uganda, za Kenya urumva. Rero Tshisekedi kubona ariko arashobora kwihagarara ko muri bihe ndabwiye ko Tshisekedi mesherizami ntiyoroshe. Tshisekedi ntiyoroshe kubera ko ibi ni ibintu byari byarapanzwe, byari byarakozwe ariko bishigwamo n'amafaranga menshi. Bishigwamo n'amafaranga menshi cyane. Ariko nobabwira ko ku bintu cyane ku muntu asigaranye inguvu uyu mwanya ni Tshisekedi. Muri utu duce nagomba se
sigura cyane kubera ko Kongo ni nini nanjye ubwanje hari igihe bincanganya nkamenya nkabura uturere tumwe tumwe ukuntu batwita. Uno munsi isaha 2 z'igitondo hari hazindukiye 2 n'igice z'ijoro pito hari hazindukiye imigwano mu turere duhanamiye iyi Goma. Ndavuga reka ndatubasubiriremo abantu mutaza kubyitiranya nkuko umusesanguzi wacu aje kubitubwira. Hariho Kamahoro, hariho Butawo, hariho Muduja, hariho Kibati, Rugari, Kilimanyoka. Aba rero ni bice biko biraberamo imigwano hagati ya Wazalendo, FARDC na M23. Amakuru mwumvise nuko abanyagihugu benshi b'Irugari bari kubahungira Igoma. Murumva ko neza na neza ko Goma nayo nyene biento ishobora kugira kwataka. Wazalendo ikaramuka ifashe iyi Rubaya neza 100%, afere izoba irangiye. Abantu b'agacupa muduce mutora agacupa mwihereze, abantu wa mitsingi munwe, abantu wa skoro munwe, kubera ko aha anya bizoba birangiye bure. Bizoba birangiye kubera ko u Rwanda nta internet nimwe ifise yo kuguma Goma canke Bukavu. No, u Rwanda internet yago iri ngaha muri Rubaya. Ahandi hantu hariko habera imigwano ndashaka ndabasigurire kugira ngo mutavyitiranya. Ni muri Masisi. Imasisi naho ubuce buri kuburaberamwo intambara. No kuvuga ni hariho Runigi, Kanyaru, Ikaroba, Matsihe, Kawere hamwe na Kibabi hamwe na Kasaki. Aha rero mwari kwabera imigwano muri Masisi. Murumva Rubaya na Masisi, Goma na Masisi byose byatakiwe rimwe. So utarakanda sabone nakande kugira ngo tubandanye tubashikiriza amakuru yizewe cyane. Turakunda ciao ciao.